Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburidahita TV, amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Mbahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uno musi, aho tugomba dushishikare muri ya ntumbero ya vya biganiro dusanzwe dusangira namwe, tuganira ku majambo aya n'ariya amwe n'ayandi, mu ntumbero kugira ngo ayo majambo adukangurire gushishikara kuba maso, gushishikara gukura amaboko mu mpuzu, gushishikara gukora kugira ngo umuntu agirente ashobore kwiteza imbere, abashe gushika ku mbona kazoza y'ivyo yipfuza gushikako. Turi mu bihe birimwo ibibazo, turi mu bihe birimwo intambara, novuga ngo z'uburyo butandukanye mu bijanye n'ubuzima, mu bijanye n'iterambere, aho usanga umuntu afatafata novuga ngo bikanka, aho usanga umengo kubw'ibibazo vyinshi umuntu ahura navyo, kubw'ubukene, ubushomeri, kubura akazi, kudandaza ugahomba, kubura novuga ngo ivyashara, kubura kumbura abakiriya waronse ivyashara, ugasanga muri make ubuzima bugizwe n'ingorane, bugizwe n'ibibazo, ku rugero rw'uko umuntu yovuga ngo ivyaha vyama mu nzira, ku rugero rw'aho umuntu yohava avuga ngo aho umworo yanikiye ntibwuma, ku rugero rw'uko umuntu mbere hogera n'igihe atangura kwiyumvira ngo barankonesereye, barangiriye nabi, barandoze, bayayaya, ibi na biriya, iwacu, ruguru, ku mutumba, mu muryango, ibintu nyene nk'ivyo. Kubera iki? Kubera yuko umuntu akikujwe n'ibibazo vyinshi yaburiye inyishu, kandi ugasanga abimazemwo igihe kirekire. Ariko mugabo rero muri ivyo bihe nyene umuntu ashobora kwiyumvira ngo mbega ni gute umuntu yohangana n'ibibazo, ni gute umuntu yotorera inyishu ibibazo. Muri vya vyigwa bijanye n'inyifato, novuga ngo vyitwa ngo ni psychologie, bijanye n'inyifato n'ingene umuntu yifata mu bihe kanaka bigoye, bisisita bituma habaho inyifato iyi canke iriya. Hari ico bavuga ngo ni thérapie d'acceptation et d'engagement, ni uburyo bukoreshwa canke ni ubuhinga bukoreshwa mu kuvura canke mu gufasha abasanzwe bafise ibibazo vyo mu mutwe, canke ibibazo bijanye n'amagara yo mu mutwe, munyemerere mvuge gutyo, canke bijanye n'inyifato. Hanyuma muri ubwo buhinga canke se muri ubwo buryo hakabaho kumvisha canke se gufashanya n'umurwayi ubwiwe mu kumwereka no mu gushika ku ntumbero yerekana yuko hariho ivyo afitiye inyishu, hariho n'ivyo adafitiye inyishu. Ivyo afitiye inyishu rero ni ivyo ashobora guhindura we nyene ubwiwe, ivyo adafitiye inyishu navyo ni ivyo we adashobora guhindura, ariko ategerezwa kwiga ingene ashobora kuba muri vyo, kubana navyo, novuga ngo kubangikana, kuba hafi na hafi, no kuvuga ngo bikaba nk'ababanyi biwe. Hanyuma mugabo kandi bitamubujije iyaja, bitamubujije ico yimarira. Tumaze iminsi twifashisha rero amajambo yavuzwe n'abantu batandukanye, yamenyekanye, yanditswe mu bitabo, kandi ashishikara gufasha abantu kugira ngo abamotive bashobore kugira gukora bashike kure. Uno munsi twifashishije amajambo y'uwitwa Bolton. Uyo Bolton yavuze amajambo mu Gifaransa avuga ngo il y a des façons de faire face aux difficultés, soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Dusubiremwo, havuga ngo il y a des façons de faire face aux difficultés, soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Tubivuze mu Kirundi mu ntumbero yo gufashanya kugira ngo tubitahure twese, nabo bakumbure batagiriwe amahirwe yo kumva na bikeya mu Gifaransa, abavuga ngo hariho uburyo bubiri bwo guhangana n'ibihe bigoye, novuga ngo bwo guhanga ibihe bigoye canke se guhangana navyo, novuga ngo ibihe bigoye, les moments difficiles, canke se ibitugora mu buzima bwa misi yose. Hariho uburyo bubiri rero ngo bwo guhangana, bwo kugwanya ibihe bigoye, ibitubabaza, ibibazo vyabuze inyishu. Ubwo buryo bubiri rero ngo wewe yabonye kandi yemeza, anabwira abantu avuga ngo
uburyo bwa mbere basi n'imiburi cangwa n'imiburiburi uragira nte wewe urabihindura ivyo bibazo, no kuvuga ivyo bibazo urahindura ivyari bibazo bigahinduka inyishu, ivyari bigiteye isibe bigahinduka inyishu, kikeyuka bikavaho bigahinduka, ngo canke naho ngo ukagira nte ngo ugahitamwo wewe guhinduka, akaba ari wewe uhinduka, niba ari byo bihinduka ahubwo akaba ari wewe uhinduka ngo ukoresheje kuvyataka, kubihanga, kubirwanya, ugahitamo kugira nte guhangana navyo, kurwana navyo, hanyuma kugeza igihe rero ugize nte wewe ubwawe aba ari wewe uhinduka, akaba ari wewe novuga ngo ugira nte novuga ngo muri ivyo bibazo akaba ari wewe uhinduka, ntibiba ari byo bihinduka. Kubera iki? Biba byamaze kuboneka yuko byo bidahinduka bizokwamaho, ariko wewe nawe kugira ngo bikunde ubeho neza bisaba yuko ari wewe wihindura, bisaba ko ari wewe uhinduka, bisaba ko ari wewe ugira nte novuga ngo wikomeza. Kumbure vyari bibazo kubera kuri umunyantege nke muri ivyo bibazo, ariko mugabo kubera ko bitazigera bihinduka cavuga ati umugabo rero ntatinyi yamwinjiranye, uravyumva yakwinjiranye bayakwinjiranye nta kundi, mbandi bavuga ngo kama mbaya abane nabo ngo mafu, urumva ngo mpfa nkira sefini, canke hakabaho ryaje bavuga ngo turuhinda, ukuvuga uruzi canke kiyaga tumva tugwitemo, kubera yuko n'ubundi urumva ntiturukira nta yindishwa. Hariho rero ibibazo usanga wewe atayindishwa ufise kiretse guhangana navyo, hanyuma ugakomera, ugahinduka, novuga ngo ugaca ubwenge, ukabona kure, novuga ngo ukaba umurindangwe, hanyuma bigaheza bikarangira wewe uhingutse umuntu ashobora kubaho muri ivyo bibazo. Umviriza rero, bikiri ibibazo vyabuze inyishu, wewe ubona ko umenga ubuzima ntibukunda, ntibushoboka. Ivyo bibazo mugabo kubera yuko vyamaze kubonekana yuko biri muri vya bibazo umuntu adashobora guhindura, ahubwo ari ngombwa ko ivyo bibazo umuntu ahangana navyo, asekana navyo. Ivyo bibazo rero bigaca biba ngombwa yuko wewe nawe usekana navyo, uvyinjiramwo, uhangana navyo, novuga ngo mufatana mwizosi n'ivyo bibazo, kavuga ati mwebwe rero mwabibazo mwe turafatana mwizosi mpaka ntegezwa kubaho. Hano hantu hagiranwa no mu kibira kirimo ibikoko, kandi nta yindi nzira, nta yandi mahitamwo mfise. Ubu rero ntegerezwa kugira ntegerezwa novuga ngo gusekana namwe mwabibazo mwe, kandi mpaka mbeho ndi umuntu ashobora kubaho muri ivyo bibazo. Nk'akarorero munyemerere kumbure tuvuge muri no migwi ibiri, umugwi w'ibibazo umuntu ashobora kumbure guhindura, afise kububasha, afise kwijambo, ni ibibazo nk'akarorero bifatira novuga ngo nko kubijanye na mauvaise gestion du temps. Nk'akarorero nko bugakurikirana ugasanga ibibazo ufise bifatiye hanene kukungene wewe umwanya wawe ubukoresha nabi, hanyuma gukoresha nabi uwo mwanya wawe kugaca kukuzanira ingorane z'uruhombo, zo kutunguka, ibi ugasanga uri mu bibazo vyo kubura amahera y'inzu wewe usanzwe udandarizamwo, mugabo akurikirana ugasanga n'umwanya udandaza nawo ni mutoya. Aho bisigura yuko ibibazo ufise biba vyatewe nuko umwanya wawe ubukoresha nabi. Ivyo bibazo rero biri mu bibazo umuntu ashobora gutransforma, soit on les transforme, niko twabonye muri ya citation twabonye ngo il y a des façons de faire face aux difficultés, soit on les transforme. Ibi bibazo rero bibonekana ko umuntu afise kwijambo ashobora guhindura, ashobora kugira ico ahinduye. Ibi umuntu ashobora kubihindura, nimba ari umwanya wawe ukoreshwa nabi, nimba wewe ukarigwa n'ishavu, nimba ukarigwa n'ibigumbagumba, nimba ufise faiblesse mu bijanye n'ibishobisho, ugasanga ukomereka n'ingoga, ugasanga novuga ngo ikibazo cyose kibaye gisiga kigukomerekeje, aho bisaba yuko ari wewe gerageza kugira nte kwiforma, guhinduka.
kandi ibibazo umuntu afise ko novuga ngo ijambo rya nyuma bikabonekana ni ibibazo kumbure vyerekana kumbure nk'akarorero ibijanye nuko ata competence ufise ugasanga uri kugira ingorane mu kazi urumva ntibiriko bigenda neza mu kazi ukora wakurikirana ugasanga ivyo bibazo bikwegwa nuko ata competence ufise ivyo bibazo ni ibibazo qu'on peut transformer soit on les transforme ces difficultés on les transforme parce que c'est possible de les transformer. Alors kubera yuko bishoboka yuko ushobora kuzitransforma izo difficulty ivyo bibazo ushobora kubitransforma no kuvuga yuko rero wewe nawe niwe ucuraba imikenyuro wokoresha rero nimba wasanze ibibazo ufise hanini bifatiye kubera yuko ico kintu kiguma kikunanira ucufata umwanya ukarondera ubumenyi ukagira ukiforma ukarondera ukwigisha ukarondera aho vyiga nimba ari ibibazo bisaba yuko vyokemurwa nuko wize igifaransa neza wize icongereza neza wize ibiharuro neza bisaba ko cuvyiga nimba ari bisaba ko kumbure umuntu yiga imashini bisaba yuko uca wiga imashini kuko une fois uzoba wize iyo mashini une fois uzoburonse ubwo bumenyi uzoburonse na competence rero uzoburonse novuga ngo uburambe mu kazi ubuhinga mu kazi ubunararibonye hanyuma rero ikibazo kibe kibaye transforme ube ugihinduye mugabo ibibazo bitari transformable ama difficultés qui ne sont pas transformables no kuvuga yuko wewe ni wewe uca wikorera ko ntukorera kuri vya bibazo uca wikorera ko rero wewe nawe karaba ingene wohinduka umurindangwe abasha kubaho mu bihe bigoye nk'ivyo none nk'ubugiye kuba ahantu aho hantu gacusanga harashushe cyane nk'abantu babaye mu ntara za ruguru baje kubino mu kiyaya cimbo harabona gembo na hananiye bikaranga n'ubundi basubiye ruguru byanse burundu bagatwa maze baragwaragurika hari n'abandi usanga bava mu yaya ino hashushe baje ruguru hakabananira rero iyo usanze ico kibazo udashobora kugihindura kuko n'ikibazo ca klima ntushobora kugihindura harashushe nta kintu na kimwe uzokora kugira ngo hareke gushuha harakanye nta kintu na kimwe uzokora kugira ngo hareke gukanya kubwiyo mpamvu rero ivyo bibazo biri non transformable biri intransformable on ne peut pas transformer izo difficultés izo ngorane wewe rero ni wewe uca wikorerako ukanova ngo kaja nko muri centre centre de formation kugira ngo uhinduke umuntu ashobora kuba ho muri ivyo bibazo mugabo atari mu kubihereza umugongo ahubwo ari mu kuvyafronta no kuvuga ngo umuntu aca hangana navyo akavuga atakabaye meze nk'umusirikare novuga ngo yisanze akikujwe n'abansi kandi abo bansi hamwe atokwigwana ko bo mufatisha intoki bo mwica rubozo bo mwica nabi hamwe akavuga ati rero uwo duhura wewe ndamuhitana muravyumva ibintu nyene nk'ivyo rero nuko nano majambo uyu muntu yavuze yitwa Bolton yavuze ngo il y a des façons de faire face aux difficultés soit on les transforme soit on se transforme en les affrontant sinzi rero wewe ibibazo urimo sinzi ivyo waburiye inyishu ariko mugabo ngomba kukumvisha ko yuko hamwe umuntu atokenyura ngo abanze yiga ibibazo afise ngo arabe ngo mbega ibi bibazo mfise ndonderera inyishu biri mu byo nshoboye gutorera umuti canke bino bibazo mfise biri mu byo jewe ntashobora guhindura bizokwamuko nyene novuga ngo muntu nge gushika isi iheze gushika ku muhero w'isi bino bibazo mbega biri mu bibazo bitazokwigera bihinduka hari ibintu rero urumva donature uko biremwe uko vyakabayeho bitazigera bihinduka ahubwo ari we uhinduka umuntu ashoboye kubana navyo kubibamwo no kuvuga yuko umenye ingene witwara ingene ukora ingene ugendagenda ingene ugirante kuko bizokwamaho ukarondera ingene wekiribra la situation ku buryo ushobora kubaho navyo biri ngaho bitigeze bihava nano majambo rero tubonye muri kino kiganiro cacu cuno munsi mu ntumbero yo kwiteza imbere mu ntumbero yo gushika kwiterambere rirama
ibibazo duhura navyo, intambamyi duhura nazo zitubuza gutera imbere, zitubuza gushika kure, ibitubuza gushika ku mbona kazoza yacu, ibitubuza gushika kwihangiro ry'ubuzima twihaye, kuri objectif twihaye ni vyinshi. Ariko muri ivyo hama hariho ivyo dushoboye gutorera umuti tugakosora aho bitagenda neza bigakunda, hakabaho n'ibindi bitazigira bihinduka vyovyo ubwavyo, ahubwo tuzotegerezwa guhinduka umurindangwe cyangwa umurindangwe, ngira ngo tugahangana navyo, tukabana navyo, tukavyumvisha yuko ubuzima bushoboka, nako tukiyumviza ko ubuzima bushoboka, naho ivyo bibazo bitazigera bihava. Kubera ariko bimeze, ariho twisanze muri ivyo bibazo, dutegerezwa kuzobaho ubuzima twipfuza muri ivyo bibazo nyene, dukoresheje guhangana navyo. Bakunze rero ba kino kiganiro cacu, mwakoze cyane kuba mwabanye natwe, mwadukurikiranye. Wewe nawe uce wiraba, urabe uko bimeze, urabe ivyo uri kurahura navyo, hama bikenye urabe umugwi biherereyemwo. Umaze gusanga biri mu mugwi uyu canke uwundi, ucuheze ugacumenya ingene uvyitwaramwo. Mugabo mpaka ikiba cose ubuzima bukunde, bushoboke, bubanguke, kandi umuntu ashobore gushika, nawe ushobore gushika iyo wipfuza gushika. Jewe Janvier Manirambona nari ntaramanye namwe, ndabikebanuye, ni agahwane.